ijambo rero nyakubahwa mushikiranganje ni iry'iwanyu. Murakoze nyakubahwa nyiniteka murongo y'inama nshinga amateka Burundi, nyakubahwa cegera ca mbere c'umukuru w'inama nshinga amateka Burundi, nyakubahwa cegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshinga amateka Burundi, ba nyakubahwa bashinga amateka mushashe hano mu ngoro y'amakoraniro y'inama nshinga amateka Burundi, namwe mwese twagendanye n'abamenyesha makuru naye ndabaramukije amahoro y'Imana. Ndakenguruka nyakubahwa inteka murongo y'inama nshinga amateka Burundi kuri kano kanya mu mpaye kugira ngo nce ku masonga ibijanye n'aya masezerano agenga uyu mugwi w'ibihugu indwi n'ibindi vyongerako bita G7+ ico yofasha igihe igihugu co yemeza. Umugwi w'ibihugu indwi n'ibirenga bita G7+ n'umugwi wa mbere w'ibihugu byakozwe ko n'ingaruka z'intambara, amatati n'izindi ngorane bya politike cyangwa by'imibano, washinzwe mu mwaka wa 2010 n'ibihugu indwi ubwa mbere ari byo icyo gihe yari Afghanistan, Repubulika ya Centrafrique, Côte d'Ivoire, Repubulika ya Demokarasi ya Congo, igihugu ca Sierra Leone, igihugu ca Haiti n'igihugu ca Timor Leste. Ivyo nivyo bihugu indwi vya mbere byatanguye gushinga uwo mugwi w'ibihugu indwi mu ntumbero yo gushirizwe hamwe ngo bimenye imigambi y'iterambere yoshigwa imbere kurusha iyindi, haba ku rwego rw'igihugu cyangwa ku rwego mpuzamakungu. Ubwo nanone rw'ibihugu indwi rwavukiye mu gihugu mu nama ya mbere yabereye mu gihugu ca Ghana mu gisagara ca Accra hari mu kwezi kw'icenda mwaka wa 2008. Hama mu nama igira gatatu yo ku rwego rundi rwo hejuru yerekeye yoshira hamwe, niho rero bavuye bashira bemeza uyu mugwi. Muri yo nama ibihugu indwi byariyemeje kubandanya bikurikiranira hamwe kw'ingingo zari zejeje gufatwa zoshirwa mu ngiro zirekeye gushikira ibihugu biri mu nzira y'amajambere ngo bishikire urugero rw'ibihugu vyifashe. Mu nyuma yaho rero yakanyene habaye umwumvikano kubijanye nuko hakenewe ibiganiro mpuzamakungu hagati y'abashigikira bene ivyo bihugu mu by'iterambere kugira ngo barabe igituma izo mfashanyo naho zitangwa haguma hari bihengeri mu iterambere. Umwumvikaniro ukaba watunganijwe bifashishijwemo n'igihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ku mugabane w'ibihugu biharanira amajambere, hamwe n'igihugu c'Ubufaransa mu bihugu byitwa ko biteye imbere. Iyo nama rero ikaba yabereye i Paris mu gihugu c'Ubufaransa hari mu kwezi kwa 12 mu mwaka wa 2008 mu ntumbero yo kurabira hamwe ingene ivyo bihugu vyotunganya ibiganiro mpuzamakungu. Akaryo rero kari gahawe ibihugu bikiri mu nzira y'amajambere ngo bihure ku ncuro ya mbere. Muri iryo huriro abaserukira ibihugu vyabo batanguye guhanahana ivyumviro, bongera bayaga ku ngorane zibakiye ivyo bihugu hamwe n'ibindi. Niho bino bihugu vyaca bifata ingingo uko vyarindwi biti ni kuki twutogumana iryo zina rya G7 bivuga mu bihugu indwi, ariko bikaguma vyuguruye kugira ngo n'ibindi bihugu bize vyongereko. Ari mpamvu bacu bashira ako kantu ko guteranya. Byatahuye ko bifise byinshi bihuriyeko, kandi kubera ko bitegerezwa kubera ko bitigeze bironka akaryo ko kumenyana, byari bifise ubudasa kubijanye n'akahise kavyo ku mugabane kimwe cyose giherereyeko, ukwemera mu by'amadini, ibijanye n'indimi kavukire, ariko ugasanga intambamyi ku
kubijanye n'iterambere ugasanga ziguma ari zimwe. Ari no jatumye biyumvira ati kugitoje hamwe tukarengera ibyo bitandukanya kugira tugira umugwi wo kuvugira hamwe ingorane zijanye n'ibiterambere. Hanyuma habandanije gutunganya ibiganiro mpuzamakungu. Igihe rero inama mpuzamakungu ya mbere ibiganiro mpuzamakungu yabereye Timor, hafashwe ingingo yuko hojaho uyu mugwi rero wa G7. Ico gihe hariko akamenyetso ka plus, kuko uretse ivyo bihugu indwi hari n'ibindi byari vyifuza kwifatanya n'ivyo bihugu bindi indwi, bivanye nuko vyabona ko bisangiye ingorane. Nk'akarorero muri Timor Leste hatunganijwe inama ya mbere y'umugwi wa G7+, ico gihe hari ibihugu 13. Muri kino gihe umugwi wa G7+ ugizwe n'ibihugu 20 bigize iryo shirahamwe, harimo no Burundi. Intumbero y'uguronanire rwa G7+ dushobora kuyivuga mu ngingo zitatu ezo zikurikira. Bwa mbere ni uguhanahana ivyumviro hagati y'ibihugu bibangamiwe n'ingorane z'umutekano mu karere, na cyane cyane gutsimbataza amareta afise ingufu, nguvuga uburongozi bwifashe bufise imizi. Gusanga muri bihugu bitarashika mu nzira y'amajambere usanga amareta umenga nta mizi afise, uburongozi usanga nta mizi ishimitse bufise. Twoshiraho twokora gute kugira ngo dushireho amareta afite imizi adahungabanwa n'akantu kose karenganye. Bwa kabiri ni gukomeza imigenderanire mu ntumbero yo gushigikirana mu bisata by'amahoro no gukomeza amareta, hamwe no gushiraho inzego zikorera neza abene gihugu. Bwa gatatu ni gutsimbataza amahoro y'igihugu biciye mu biganiro no gusubiza hamwe bifatiye ku vyumviro ngenderwako by'igihugu. Biribonekeza ko intumbero yo mugwi wa G7+ ari yo gufasha ibihugu bigize iyo shirahamwe gushika ku ntambwe yo guhangana n'impinduka zibangamira iterambere mu kwifatanya n'abasanzwe barateye intambwe mu by'iterambere ku rwego rw'igihugu no rwego mpuzamakungu, uhereye ku civugo kigira kiti nta kintu na kimwe cyo kuba ku bwacu tutarimwo. Gusa kenshi ibihugu byateye imbere bigenda bikicara bikiyumvira bikatwiyumvirira iterambere cyangwa bikatwiyumvirira byo bita no guteza imbere, ugasanga tutarimwo, ugasanga badufatiye n'ingingo zimwe z'agahotoro mugabo ibihugu biri mu z'amajambere bitarimo. Rero tujya tuti muri uyu mugwi Liepur Nusanu nta kintu cyo kuba ku bwacu tutarimwo. Iyo civugo gishira imbere abene igihugu aribo bene ibikorwa by'iterambere no gutsimbataza amahoro no gukomeza amareta. Ibikorwa by'irishira hamwe bishingiye ku ngingo 4 nyamukuru. Ya mbere ari yo gushigikira ishigwa mu ngiro ry'umugambi mushasha werekeye gutsimbataza amareta ari mu nzira y'amajambere, gushaho amareta afise imizi mu bihugu biri mu nzira y'amajambere. Bwa kabiri kubijisho ry'ibiganiro kubijanye n'amahoro no gutatura amatati, kurondeza aboshigikira imigambi n'ibikorwa by'iterambere, gufashanya hagati y'ibihugu bihurikiye muri uwo mugwi. Bari kugira kane mu kwemera ko ibihugu bimwe byashoboye gushika ku mahoro n'umutekano bifatiye ku burongozi bw'igihugu cabo nk'igihugu ca Sierra Leone. Umugwi wa G7+ rero urondera guteza imbere ugufashanya n'abandi bifatiye kuja hamwe no kwitanga, le volontariat. Urunani G7+ rwashizeho amasezerano mashasha hagati y'abatanga ingabire hamwe n'amashira hamwe ataho yegamiye mu vya politike kugira bifatanye n'ibihugu biri mu nzira y'amajambere. Ayo masezerano akaba arimwo ingingo ngenderwako zitsimbataza amahoro,
kubaka amareta no gufashanya mu vy'iterambere bafatanye mu mugongo. Ivyo bikaba birimwo ingingo ngenderwako zigenga amahoro, kubaka igihugu hamwe no gufashanya mu vy'iterambere. Ukumenya ivyagiye biraba ku bindi bihugu vyatumye G7+ rihinduka urubuga rw'ibiganiro rutuma hafatwa ingingo zo gushikirana no kubumbatira amahoro n'umutekano no gukinga amatati. Kubw'ivyo rero, kubera utwigoro tw'ubunyamabanga bw'umugwi wa G7+ n'ibihugu bigize uyu muryango, G7+ yarashoboye kuronka uburorerezi, ikibanza c'uburorerezi mu ishirahamwe mpuzamakungu ONU mu mwaka wa 2019 mu nama ya 74. Iyo shirahamwe yabaye kwigenekereza 18 Kigarama mu 2019. Iyo ngingo rero kabigena G7+ nk'ishirahamwe rishobora kugira uruhara mu migambi y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU rijejwe amahoro umutekano ku isi. Kubindorerezi mu ishirahamwe mpuzamakungu ONU biraha inguvu urunani rwa G7+ kandi bituma urwo runani rugira igihagararo mu bijanye no gutora inyishu mu bihugu birimo amatati. Biciye mu kwemera burundu ayo masezerano, kuyemeza burundu ayo masezerano, ibihugu bihurikiye muri uwo mugwi wa G7+, umunyamabanga w'uyo mugwi uharanira ko ibihugu bigize urwo runani go kwaguka hakazamwo n'ibindi bihugu. Igihe ibihugu vyose bihurikiye muri G7+ vyo kwemeza burundu ayo masezerano, ivyo bizotuma urwo runani rugira inguvu nyinshi, inguvu zikwiye mu gukurikirana ibihugu bigize urwo runani no kugira ijwi rikwiye muri iryo shirahamwe mpuzamakungu ya ONU. Uruhara rw'uwo mugwi mu gufasha gusubiza hamwe mu bihugu byashikiwe n'amatati ruzoshoboka bivuye ku ruhara ibihugu byogira mu bijanye na politiki. Muri ayo masezerano ya G7+, ibihugu bigize urwo runani uko bingana byose, uko biri 20, byo bavyemeje umugwi wa G7+ nk'ishirahamwe mpuzamakungu rihurikiyemwo ibihugu vyakozwe ko n'amatati cyangwa n'intambara, kugira ngo ayandi makungu avyemere kandi yemere n'ibikorwa vyaryo, rihabwe icubahiro mpuzamakungu n'inzego zirongoye uyu mugwi nazo nyene zishoboye kuronka iteka n'icubahiro mu mashirahamwe mpuzamakungu cyane cyane muri ONU. Izo nzego nazo zirongoye nkuko mwabibazije n'iteka, hariho inama nshikiranganji, nuvuga ko abashikiranganji bari mu bihugu bigize uyu mugwi bahura batumwe ko n'umunyamabanga w'uyu mugwi, urwego rw'ubushikiranganje, hakaba ari inama mpanuza jambo n'ubunyamabanga. Izo nzego zirongoye uyu mugwi namwe baje mbega ba raporo nde. Iyo raporo rero y'umunyamabanga w'umugwi ayitanga muri iyo nama shikiranganje, iyo yakoranye baheza bagatanga raporo, bageza agafata intumbero. Mu gihe Burundi bushirwa mu bihugu byakozwe ko n'amatati, ukwemeza burundu amasezerano y'ibihugu bihurikiye muri umugwi wa G7+ n'inzira iroresha igihugu cy'u Burundi mu gufashanya n'ibindi bihugu bigize urwo runani, na cyane cyane kuvyerekeye guhanahana ivyumviro bijanye n'imigambi y'iterambere rirama. Haize igihe kitari gito aho tubona ko imfashanyo zitangwa n'abashigikira ibihugu mu iterambere usanga bazicishije mu mashirahamwe, aya mashirahamwe twita ONG cyangwa amashirahamwe ya société civile. Ivyo nabyo wasanga byatumwe nuko ivyo izo ngingo ziba zafashwe bene vyo ibihugu biteze kuronka izo mfashanyo atajambo byagize.
bikaba byavuye kutizegwa ko amaleta aba hari basanga izo mfashanyo zacishijwe muri zo nzira z'amashirahamwe canke amasosiyete civile, ugasanga mbere rimwe na rimwe izo mfashanyo zaciwe nk'ibice bice basanga naco zimariye igihugu zagenewe. Urunani rwa G7+ ruzogira uruhara mu guhinyanyura politike y'abashigikira ibihugu mu nzira y'iterambere kugira ngo n'Uburundi bushike ku rugero rwo kwerekana iterambere igihugu kigeze ko biciye mu gushimangira uruhara nasubirizwa rwa leta mu kubumbatira amahoro no gutatura amatati. Aya masezerano ya G7+ yateguwe kandi yemezwa n'ibihugu bigize uyu muryango kuwa 30 Rusama 2014 irome mu gihugu ca Togo mu nama y'abashikiranganje igira gatatu y'urunani. Kugeza ubu rero ibihugu bimaze kugira ratification, ibihugu 4 nivyo bimaze kwemeza burundu. Mu ngingo ya 12 igice cya gatatu amasezerano yatangiye gushirwa mu ngiro n'ibihugu bihurikiye muri uwo mugwi wa G7+, ivyo bigasigura ko hari bisabwa mu gushira uburyo mu bikorwa by'ubunyamabanga umugwi wa G7+. Ni muri iyo ntumbero rero ibihugu vyose bihurikiye muri umugwi wa G7+ harimo n'u Burundi biriko birasabwa kwemeza ayo ratification aya masezerano ariyo charte kugira ngo irishirahamwe rishobora gukora rifise amasezerano arigenga akwiye kandi yuzuye. Nuko rero aya masezerano yifashe twayanzanye hano kugira ngo dufashe kuyemeza kugira ngo uyu mugwi nkuko twabisiguye ushobore kugira inguvu zo kuduza ijwi ry'ibihugu biri mu nzira y'amajambere muri bijanye cyane cyane n'iterambere no gutsimbataza intwaro ifise imizi muri bihugu biri mu nzira y'amajambere. Murakoze n'iteka ku ijambo. Frazi murakoze nyakubahwa murongo y'inamashinga amateka kumpa umwanya mutubazo dushika tubiri nobaza umushikiranganje. Nyakubahwa umushikiranganje, Uburundi bwacu bwarinjiye mu makominote atari make, hama uno musi mukaba muri ko muradusaba ko twosinya amasezerano kugira ngo Burundi bwacu bwinjire muri ibi bihugu mwise groupe de G7. Jewe rero ndiko ndaraba neza ku kibazo ca gatatu baba bajije uburusho igihugu cacu kizoronka mu gihe cosinya ayo masezerano. Haraho mwagiye muravuga yuko mu gihe inama yobera mu gihugu cacu c'u Burundi igihugu cacu co kwinjiza amahera y'agaciro bigatuma turonka koyoko. Ikigira kabiri ndiko ndihweza neza ibi bihugu mengi cabihuje denominateur commun mengo ni ibihugu vyaciye mu ntambara. Mwodusigurira neza kugira ngo ibi turiko turakora ni vy'u Burundi n'abarundi twumve ikintu nyezi na gitumye dusinya aya masezerano igihugu cacu kikinjira muri iyi groupe de G7. Ikigira kabiri Uburundi bwacu mumvo n'imvano ntiwigeze mwerekana nyakubahwa mushikiranganje mu gihe igihugu cinjiye mu makominote y'ibindi bihugu hari ivyo gitegerezwa. Baba bajije ibijanye n'amakotisation ndiko ndarabinyisha mwatanze naco mwabivuze ko ni mu gihe nkuko mugenzanja bivuze usanga twinjiye mu makominote mu nyuma tukiyumvira kuyavamo. Mbega mwararavye neza mu gihe Uburundi bwacu bwo ratifya aya masezerano ko butazova twiyumvira gusubira kubivamo. Kabazo kanyuma turinjira mu makominote n'ivyo mugacu usanga ayo makominote ari kwegerako aho ni mu gihe mu gutanga ubuzi amasekretariya mbega katavyo twabonye mu ngaha canke mu mvo n'imvano nkuko umukuru n'amashinga amateka yavuze ati mbega niganyaganya ntimwabidusiguriye rero musubira mukatubwira. Murakoze nyakubahwa mwamaye ijambo. Ego ubu naho duha ijambo honorable Jean Baptiste Sindayigaya. Murakoze n'iteka kuri kano kanya muturonkeje. Je nagomba kubaza umushikiranganje mbega nyakubahwa umushikiranganje ko numva
n'ibihugu byatanzwe gushinga iri shyirahamwe bitarasinya aya masezerano Uburundi bwihuse kuyasinya kubera iki nakaye karusho kagiye kuza mwatubwiye ko ibihugu byahuye bija hamwe kubera byagiye biraca mu ngorane mbega ko mu Burundi ubwama ari bitumwa ko mu makungu mu gufasha kugarukana umutekano mugabo tukaguma tubona Burundi kenshi tuguma mu bihano twitwa ngo turi babitumwa ko mu kugarukana umutekano mbega ibyo hano bizoca bihava ikindi kibazo mwavuze ngo amafaranga mva makungu azoca yiyongera mbega ko mbona twaronse imfashanyo z'amafaranga mva makungu nyene twumva tuguma tuvuga ko mu Burundi ata amafaranga mva makungu ahari ayaza niyabo mubona ko agiye kuza ari ngira akamaro ku gihugu cy'u Burundi n'ayasanzwe aza dutora amategeko ngaha tubona tutamyanyikira mu yashira hehe murakoze Ego murakoze ubu nawe twumva honorable Terence murakoze kuma ijambo nyakubahwa murongo n'amashinga amateka naje nagomba zutubazo tubiri cyane tutunye ko mushiranganje kamwe bagendaje bagaciye ko mugabo nagomba nakavuge mu ndi buryo biciye mu bushiranganje bije bimigenderanire y'u Burundi n'andi makungu nagize kuja mu nama muri commission ngabo n'amashinga amateka tubira yuko izi ntererano ibihugu bitanga amashirahamwe mpuzamakungu nashashana Burundi ko dufise amadeni menshi cyane amadeni menshi gose baratubwiye numva birateye ubwoba namba kibaza rero none ko bavuga ko ara n'umugambi yuko kuja muri amashirahamwe mpuzamakungu vyo gabanuka tukaraba ahari prioritaire numvise umengo rero sinatahuye neza kumva yuko hari iyo ntumbero muri leta bavuga ati tugiye kuyagabanya ahandi tukajamo kandi ubako n'ahandi tutaregiriye mu byo gutanga intuze interano zisabwa nishaka ngomba kujana azogisha mbiye kuca kabiri naco naravye idevise yino G7+ bavuga ngo rien sur nous sans nous naciye numva kumengo byataniye isano na ya mouvement yavuka kera muri 55 muri Bandung les non alignés naciye nibaza est-ce que yo bari détachement au mouvement des non alignés ko numva sanu umengo hari wundi muntu abari nyuma naciye numva rero umengo numve ko kumbore naho numva kidahuye cyane n'ubushanganje by'ubutunzi mugabo numva umengo cyane amakenga nimba yo détachement nimba ari indi mumva ko ziravuka tuvyumve ngo ntamenye zira rivyo hama tumve igituma Burundi bwafashe iyo ntuze iyo nzira hamwe gatatu ibihugu bigize ino G7+ batubwiye ko ibihugu bisangiye byakozwe ko n'amatati canke intambara ariko kandi iyo inkomoko z'ivyo bintu zidasa keshi n'inyishu ntizibazimwe nane ndabangaha muri za Centrafrique banumva abantu by'abantibaraka n'abandi nkumva haza Kongo bavuga ivy'ubutare ingwano zifite ivy'ubutare aha mu Burundi twaciye mu ngwano zaye n'ivy'amoko nace nimvira eswe n'inyishu zibazimwe kugira ngo kuja hamwe n'abandi tumbe ko n'inyishu zo kuyironkamo nagomba kumva commentaire mushanganje kuri iki murakoze kwa mwampaye ijambo Ego buna du ijambo honorable Pamphile murakoze kumpa ijambo Jacques Kianje kari au niveau de la procédure au niveau du principe musanze twebwe tugira ratification y'amakoro cyangwa amasharte déjà signé nonga muri avis juridique uyu ministre wa justice muri aka paragraphe ka nyuma avuga ko la signature du ministre des finances du budget de la planification économique monsieur Audace Niyonzima engage la République du Burundi sans restriction ni réserve au regard de cette charte n'ibindi rero naravye usanga bamaze gusinya ni bane
bagashaka amazina yabo bakavuga ko ari aba ministre de finance nagiye amaze nyakubahwa umushikiranganje Audace Niyonzima aho wenyene ubwiwe yasinye n'izina ryiwe aho riri sinzi ko signature ko kano gara paragraph nuko nkumva na office ya document tronke yoba idakwiye ego ko musanzwe twatiza kuratifya charte iri dimasinye aha imbere y'izina rya Republique du Burundi twatiza kubonamwo izina rya Audace Niyonzima bagashaka na ministre de finance na signature yiwe akabazo karako murakoze ego buno twumva honorable deuxième vice murakoze nyeniteka kuri no jambo mu mpaye nanje nkumbanjirije imbere nagira nshimire leta y'u Burundi kuko gende yemeye ko igihugu cacu coja hamwe n'ivyo bihugu byagiye bisangira ingorane kandi uburusho nyakwa mushikiranganje yabisiguye neza buraboneka gusa ikibazo je nagomba kubaza ni ku kibazo ca gatatu cabajijwe n'umugwi cyane cyane ikibazo canje gihagaze kuri ku karorero exemple nyakwa mushikiranganje yatanze mu nyishu yiwe ku kibazo ca gatatu kuri B ahavuga ati igihugu cacu le Burundi a été éligible au guichet fragilité conflit et violence akavuga ati il bénéficie dès lors de l'allocation pour la prévention et résilience qui l'a conduit à un complément à l'allocation IDA d'un montant de près de 204 millions de dollars sur la période 2023-2025. Nashaka kumenya rero ndumva ko yabaye éligible mu bihugu fragilité biri fragile tubayeho nyine mu guhungabana mu mpungenge nibyo nagira ngo nyabazina kwa mushiranganje none kubijanye iyo fragilité ko twari ko turaba igihugu uno munsi nivyo turiko turinanata twarabiciyemwe muga turiko turinanata cyane cyane naho tugeze tuvuga tuti mu myaka 2040 tuba igihugu kiriko cifata 60 igihugu giteye imbere nagira cyane cyane aho mpagaze nagomba kubaza kubijanye n'iyi mfashanyo turimwe muri no minsi y'amafaranga mu bijanye na prevention ayo mafaranga ariko akoreshwa gute ari mwayashize mu bisata ibihe kugira ngo dusurmonte izo défi ziduhanze maze dushobore gufata umurongo neza tube stable tuve muri yo phase ya fragilité tuje muri phase ya stabilité mwayaciye mu affecta he hariko akora gute mu bisata ibihe vy'igihugu murakoze nyaniteka vamo amajambo ego abo nibo bari bagiye ibibazo ariko amafaranga nubwo avuga uku ndibaza ko ari amwe bahora batubwira badutumira hariya muri ONU hariya muri kiya kigo cyo mu Kajaga nibo bakunda kudutumira ngo tuze kubiye ngo ibintu ngo bijanye ngo n'amahoro bijanye n'ama resolution de conflit ugasanga bazanye abantu b'ubwoko bwinshi cyane nibaza ko nayo ashobora kuba cyane cyane akoreshwa muri izo nzira ariko nimba hari utwo bashobora kuvungurira Burundi two bari dukeyi cyane mugabo mushikiranganje araza
kutubwira neza ingene biheza bikagenda. Abo rero nibo babajije, reka rero tubahe ijambo nyakubahwa mushikiranganje mutanga umuco kuri ibibazo byabajijwe. Ijambo ni ryiwanyu. Murakoze n'iteka kunyongera kanya kugira ngire icyo mvuze ku bibazo n'imyitwariko byashikirijwe na ubahwa abashinga amateka. Mpere kuri iki cya nyuma nyakubahwa cegera cya kabiri cy'umukuru w'inama nshinga amateka. Yabanje gukeza leta ko yashoboye kwinjira muri uyu mugwi kugira ngo igihugu cy'ubundikije hamwe n'ibindi mu kuduza ijwi ry'ibihugu biri mu nzira y'amajyambere. Hanyuma yagarutse kandi ku bijyanye n'iyigishe muri Banki Mondiale hariho ibyo bita amagishe cyangwa amafenetire atandukanye y'amafaranga y'impano bakunda gutanga. Muri ayo magishe rero hariho ibita fragilité, conflit, violence. No kuvuga ntibihabwa ibihugu biba biri mu ntambara gusa. Hariho aspects ibiri. Ya mbere n'ibihugu biba biri nko mu ntambara, biri mu matati, biri mu ngorane, ivyo baronka iyo mfashanyo kugira ngo nyine boyivamwo. Ariko n'ibihugu bifise biheruka muri ibyo bihe bigoye by'amatati n'intambara baca bafasha mu gukinga cyane cyane. Twebwe rero turi muri ko duheruka mu bihe by'intambara n'amatati, ubona biba bigifise inkurikizi mu mitima y'abantu no mu mibereho y'abenegihugu. Uburundi bwaciye bushiraho umugambi wa programme de capitalisation de la paix kugira ngo amahoro twaronse ntadusubirane inyuma. Uri umugambi wo gutsimbataza amahoro. Iyi mfashanyo rero yagire muri iyo ntumbero yo gutsimbataza amahoro. Amafaranga rero amaze kuboneka yarungitswe mu bisata biboneka ko vyoba vyihutiwe gusumba ibindi. Harimwo cyane cyane nk'aya mafaranga yo muri mera nk'abandi, kuko bavuga ati ibintu bikunda guhungabanya umutekano ibiza imbere harimo ubukene. Ubukene rero y'abantu bakenye ntibareka gusubiranamwo bagapfa n'ubusa, ugasanga amahoro asubiye guhungabana. Rero muri iyi programme ya mera nk'abandi aya mafaranga rero yaragiyemwo yo gufasha abantu bo bakenye gusumba abandi kugira ngo bashobore kwisununura mu by'ubutunzi. Mbaza ko bikurikira neza murumva yuko gushika no munsi abantu baronka iyi mfashanyo abenshi barashima ko bamaze kwiteza imbere mu bikorwa bitandukanye. Abantu bari bakenye bari baruhebwa ugasanga bashoboye kwiteza imbere. Rero azaza gushigikira rero iyo programme de capitalisation de la paix mu bikorwa bitandukanye byo gutsimbataza amahoro mu Burundi. Igihugu ca mbere umva rose amahera agenda mu makagirire ubu turayakurikirana. Amafaranga agenewe igihugu leta yabikurikirana kugira ngo turabe yuko vy'ukuri amafaranga ashobora gushika ku bene igihugu. Hama turakura ko nayo ukora imigambi nyuma y'umvise amahera twamaze gusinyira mu minsi iheze, haba yo kubaka vya resilience urbaine, ibyo kubaka mu gisagara, kubaka amabarabara y'imigenderanire mu gisagara, no kubaka iby'imigende y'amazi agendera ahitana abantu, iyo cyo gukinga ibiza n'isibe, hari kuzofasha ku kiyaga ca Tanganyika. Amahera yose turashira hamwe turayafekta kuri ibyo bikorwa byotuma igihugu gishobora gutekanirwa mu bisata bitandukanye. Honorable Sylvie yabatu Burundi bucinjira muri CPI, twe twiteza akarusho mugabo mu nyuma akabasha twakabona ati none muri G7 twoba tugiye kuja hamwe n'abagenzi bukuri, ntituzohabana abanye tubivamo nkuko twavuye muri CPI. Muri CPI no muri G7 murumva ko intumbero zitandukanye.
muri CPI ni gucamanza no gutanga ibihano ariko ha muri G7 ni kwinjiramo ku bushake kuri izi ntumbero mwumvise biri muri charte kugira ngo dusangire experience y'ibyatumye amahoro ahungabana mu bihugu ingene cyane twoshira ingufu hamwe kugira ngo tuduze ijwi muri ibi bisata mpuzamakungu byaba bitanga ingurane cyangwa bitanga imfashanyo kugira ngo izo ngurane cyangwa imfashanyo zize zije by'ukuri gutora ibibazo by'ukuri biri mu bihugu kuko ari igihe igihugu bacizizira ugasanga ntigifite aho kivugira ni muri iyo ntumbero rero nta bintu by'agakandamizo birimwo umuntu arajamwe ashatse hanyuma cyangwa akavamo mugabo rero uko mwabibonye kugira ngo ntitugume nk'igihugu by'ukuri kicirondera mu nzira y'amajyambere gushira hamwe n'abandi kugira ngo ibibazo dusangiye tubivugire hamwe twumva ari akarusho ni cyane cyane kugira ngo ibibazo dusangiye tubivugire hamwe rero ntibisa rwose n'ibya CPI murumva yuko biratandukanye ni kwinjiramo ku bushake hanyuma kandi kuja ku ruhande naho nyene nta karusho karimo mu bihugu byamaze kujamwo byamaze kugira ratification na kaye karusho byo bimaze kuronka ko tumara ko twihuta twavuze yuko aya masezerano agiyeho ishyirahamwe ryaje ritangura gukora gisunze amasezerano ahari rero iyi ratification iyi nguvu cyane cyane au sein des Nations Unies yuko ibihugu bimaze kuvyemeza kuri iyi niveau ya nyuma ya ratification odera ya masignature yamaze kuba yabasinye rero suba ko akarusho kadasanzwe kaca kaboneka ahubwo irishira hamwe n'iryo rice rigira inguvu kugira ngo nihagira ko dufata ijambo nk'ishira hamwe ibihugu bifise ivyo bisangiye ingingo shobora gufatwa canke ijambo dushikirije rishobore kwemerwa nicyo kiratuma yuko abarongoye irishira hamwe umunyamabanga mukuru yaje ngaha mu Burundi yaje gusigurira abarongoye igihugu impamvu twogira ratification y'i charte rero niho karusho kugira ngo shira muri gira ingufu gusumba uko biri ubu naho rifise ijambo ryarahawe mwabonye intebe y'uburorerezi muri Nations Unies mugabo ironse ratification rero ibihugu birigize ikiregira ingufu kurusha Honorable Frazi uko Burundi bwinjiye mu makominote atari make kugira inama gihombera mu Burundi tworonka ni kimwe uko inama zibera yo igihugu kiri mu duko dufatira muri ibi bihe turimo dukenye amafaranga ba makungu ariko iyo igihugu kiri mu mashira hamwe atandukanye usanga turabitavye nk'ibihugu bimaze gutera imbere hano muri Afrika wanashaka dufate nka Kenya uravye amanama habera byafasha ku guteza imbere igisata cha tourisme de conference abantu bakagendera igihugu bakakimenya hanyuma abo muri tourisme mu mahoteli mu restaurant bagaheza nawo nyene bakaronyera akoyoko rero igihugu rero ciyugaranye nikije mu mashira hamwe mpuzamakungu usanga kitamenyekana umva ntari namwe zishobora kuhabera ni kimwe rero mu bisho mu karumuturusho ariko ntawo bishira imbere cyane ahanini ni intumbero iri muri charte y'ugusangira y'uguhanahana ivyumviro n'uguhanahana inguvu muri ibi by'ubutsimbataza amahoro n'umutekano no kwikingira hamwe caca no kuduza ijwi muri amashiranga muri bisata mpuzamakungu niyo ntumbero nyamukuru ibi bindi byoza vyogera ko nk'igihe inama zibaye zikabera mu Burundi agaheza igihugu cyo makimenyekana ntavuga ngo twarakwije ngo twagiye mu makominote akwiye ngo ubu twoja mu yindi muti uko twihweje neza ko nabindi tutazoba tubivamwo yuko n'amakominote yikwegera ko ugasanga abantu baronkamo ubuzi ntaravye gisata si nkibi vya communauté irimo communauté ya East Africa irimo inzego nyinshi biteza kuronkamo ubuzi
uri kuraba uyu mugwi wa G7 n'umugwi ufise juste le secrétariat bagira coordination bagatuma ko amanama mugabo si organisation itanga twiteze kwizotanga ubuzi bwinshi usanga zosamwe nk'ibisata bitandukanye nk'ivyo muri community rero nta byo kwikwegera ko musanze ngaha byo babirimwo ko ngaha ni bazoba bagira coordination gusa n'ubu nicyo bakora gutuma ko amanama kurondera ama contact ariko si gisata gifise ibisata bitandukanye bizotuma abantu baronka mu buzi ngo turindire ngo zorugikamo abantu bazoza kuronkamo akazi rero ko tuzoba tubivamwo kubivamwo nibisanzwe igihe byo ngombwa igihe tukobona ko atakarusho karimwo tumaze kujamwo harimo iyi ngingo ya 12 niba ntihenze ivuga yuko igihugu kibonye atakarusho karimwo kibivamwo atagahato rero igihe tukoba turimo mu nyuma tukabona yuko kumbure bitagikenewe ko tugumamwo byashobora no gushirwa sanga ibibazo twere ntubona ko byukuri byo tuma tuguma muri ishira hamwe twashobora kurivamwo byateganirije muri amasezerano rero mugabo ntituteganya ko turivamwo ko twagize ingorane kuko ingorane turimo tuma twizera ko tuzozivamwo ibihugu byose byaca mu ngorane ariko bikazivamwo bwanduka tuvyiboheramwo ngo tujye gutera izindi ntambwe ngo dufise ibibazo ariko byatubuza gutera intambwe rero ishira muri vutse rikaba rishira hamwe aba rifise intumbero twumva ko ari intumbero nziza dushigikiye nk'u Burundi ntaco buza ko turishigikira kandi tukarijamo Honorable Pascal icyo bariko barafasha muri RDC mu bijanye n'umutekano sishira hamwe rizoja ku intervenir ngo rijana abasirikare ahantu kugwana organisation internationale bene kuzitanga bonyine bashizeho ugasanga ni nka sirikwi basaba ikibanza cy'uyu mugwi muri Nations Unies no muri bisata mpuzamakungu ubu bikaba byose bihari ubu rero ibihugu vyemeje amasezerano akariho biko birasaba yuko byo gira ratification rero ntitwihuse kuko nta kindi gihe kindi cyo kibereye kuko umunyamabanga uyu mugwi yaciye mu bihugu byose harimo no Burundi uyu mwaka asensibiliza les autorités uko bose bo ratifia twibaza ko mu bihugu bitari bike ari byo barakora muri kino gihe no kugira ngo gusa ishe hamwe turyongera ingufu sino rirahari amasezerano yemejwe kandi rirahari ko